Oui, allô? Hey. Okay. Mwaje kumwica? Nizere ko nta nkurikiza. Mufuti ibimenyetso bishoboka. Sawa. Okay. Cyo ndunyikira amafoto. Ya, ndunyikira amafoto ndabe. Sawa kai mwicunga. Ariko Dan, we ko uzira inshuti yaje, ni gute ushobora kugira ibibazo bigeze kuri rujya rugero ntubimbare? Ibibazo bimeze gute? Madamu yarambwiye ibibazo ufise muri no minsi, ibibazo wahuye nabyo, ariko ndatangazwa no kuntu ushobora kugira ibibazo je sindabimenye. Igahura umuvandimwe, twabanye muri byinshi, twavanye kure, ubabaye na je nta mpamvu yo kunezerwa. Bivuze ko ugize ikibazo urakimenyesha naje nkakimenya. Ariko abe ndakwibutsa akantu gato y'umuntu w'umugabo nuhangana ibibazo pana kubikwega mu bandi bagabo. Ibyo wumvise byose byari kwiye ko je ndabigumana, si ngombwa ko mbyararaza mu bantu. Sindabitahura ibyo bibazo wumvise bimeze gute. Dan, ntukirengagize twavuye. We twavanye kure. Twabaye mayibobo. Twajyanye ngira byose byandagutakiye. Ni gute ubugira ikibazo je nkumva ndamahoro? Nije umuntu wa mbere ubwo kubwira ikibazo kigushikiye kugira ngo nimba ari cyo nshoboye gufasha nshobore kugufasha. Ariko ugaca ugenda ugahura. Kamani. Nenda kumbuye. Igihe shaki yaciye ni kinini cyane. Kuri akazi kari kantwaye nkabura n'umwanya wo kumugoroba kuzakura. Bazi ofise umwanya yuko ivyakunda yuko nta naciye kuraba. Siko Shanda bizi fama muraruhana ariko tsipatsikira kimwe. Narabonye ko mutabamworoheye nyene. Burya akazi ka boss haje ni hataje. Ndakora meme 24 kuribaza. N'ubuzima nyene ko ubuzicu ushaka gushika utegereje gukora. N'ubuzima nyene ariko Anita. Burya jamana kubwira munsi hanini nyamukuru niryo sura kukubwira. Anita, ndagukunda. Siko ntabwo ndikunda kumviriza cyane, ntabwo ndikunda kubesha nk'abasore b'iki gihe. Siko ntuntahure nabi please. Ani ndagukunda cyane. Ndakumva kandi ndagutahura. Kuko bivuze amabara bimbwiye. Suko naho kugushira ndabibona. Ahubwo ni kubera umutima wo kwizera abantu takiri muri jewe. Kevin ndibaza narakubwiye byinshi kubyambaye ko byo naciyemo. Rero biragoye gushoka wizera undi muntu aje kwizeza ibindi bintu. Kuko n'abambere niko baje. Kandi ntaca bujije ko bagenda. Ani narakubwiye peu importe ikibazo wagize mu buzima. Siko ngo waravyaye ngo wagize iki uriko urumva kibaza yuko abahungu bose ari cyo kimwe. Siko ndagukunda ntashingiye ku kintu na kimwe cyane cyane nshingiye ku ngeso nziza nakubonyeko.
siko sishira imbere ingorane wagize mu buzima ni accident wagize ariko urumva ani narakunze ingeso zawe ndabona uhuje nanje siko mbere uri umugore w'indoto zanje kuva kera nasengera urabikwije ivyo n'amasaba Imana asengera ku mugore wanje wakazuza urabikwije ekuze numva nta kibazo kirimo ko nawe uri umuntu w'umugabo ibera mu rugo urabizi ko bimeze numva nka Jedani kongera ibindi bibazo ngafata iby'iwanje nkaza nkagereka ku by'iwa rero wabuze ibibazo uri umuntu w'umugabo cyo numva umenga se ikibazo no kuzanira bwo hari ibibazo mba ngomba kuzana biremereye bifatika jewe sinagira ikibazo ngo ndikubwira kubera ko niwe muvandimwe mfise niwe mugenzi mfise kubw'ivyo je mfise ikibazo no kikubwira si vyiza ko wogira ikibazo muhira kigeze ku rugero numvise ntakizi umuvukano w'imyaka none wumva ubumaze iki mugihe tutarabo gushigikirana no gufashanya muri bibazo nk'ibi waragize amakosa kutabimbaye okay basi urabimenye barabikubwiye nta bicyo ukora nk'umuntu w'umugabo uvuze kubizi nta bicyo ukora nta kibazo igikuru nuko twamaze kubimenya kandi hajya baca umugani mu kirundi ngo ibuye riserutse ntibaricisha isuka nimba vyamaze kugaragara ko bitameze neza mu rugo ndabizi tuzokwicara turabe cyo gukora ariko ibintu bigenda neza abe ndaguye ndagarutse ariko cyo ntakubesha kugera ku isaha sinzi ikintu cyaguye umugore wanjye nabonye ahinduka umugore nabonye ahinduka nyine arambana intare hamwe avuga ati umugore ahinduwe n'iki ariko ko byashitse sorry ako dani ni gute wowe utomenya ikibazo kiri mu rugo rwawe kandi ari we mutwe w'urugo utegerezwa gukora ingufu zose ukabimenya neza ukamenya impamvu wama muri zuguruzuguru n'umugore wawe kugira ngo tumenye uburyo tubicemura byo tubireka ariko twicaye dushaka gusoma agacupa nk'uko nukanza n'ibibazo by'ingo hamba nakwifite nshaka wenda uruke mu mutwe kanza n'iby'abagore gusa ibibazo byo mu rugo ntuzoze ubijyana mu bantu bose ubonye mu barabara abagenzi bose mukorana ku kazi mugo je ntandukanye n'abo bantu bose Emery Kose uri umugabo Kevin nagerageje kumviriza nimba ivyo uriko uravuga ari ukuri katubigerageze turabe kumbure usanga bigenze uko tutari tuvyiteze ani ndakwizeye bizogenda neza fa kumpa iyo chance gusa ibindi byose bizogenda neza siko wambwiye ikibazo c'umwana siko umwana wiwawe ni wowe wanje Kercy ndamukunda cyo kimwe na mama wiwe ico kibazo rero nsuye kukigira kandi yani utibagira yuko umwana akenera affection y'abavyeyi bose papa na mama siko ani umwana wawe ni wanje ndagukunda nkakwampira umwana ico nikisuye kuba ikibazo mu mutima wawe siko okay tubigerageze turabe kumbura Imana niyabishima zoyishiramo amaboko kandi bazi ibintu byose bibayemo Imana kugeza ubu bizogenda neza cyane ari ndakunda cyane ciye numva ikiri ku mutima cururutse kuko amahirwe ndayarose siko nziza nyambo ryohe ndagukunda kurusha uko vyibaza uko ibibaza bitanabaho niko ndagukunda okay katwizeye nyine ko bizogenda neza ndishimye cyane gose nta kibazo fata ko ari ibintu bisanzwe nikino ku mutima wanje ciye numva cururutse ariko numva ko ari ibintu bisanzwe uri mwiza indoto zanje urakoze cyane ariko nawe ntacubaye oya je nkwiranye nawe niyo mpamvu numva nishimye okay
Kercy wabaye iki? Kercy? Sheri. Kercy wabaye iki? Wabaye iki? Nibiki? Sheri. Ndikore kwa muganga. Kercy. Kercy umva gute? Kercy tugende kwa muganga. Shama hasi. Ariko sheri, nubwo akazi kaheze ntibisiguye ko ubuzima burangiye. Nimba kaheze bifise impamvu, kandi ndibaza utarakaronka wari ubayeho. Rero n'ubu nubwo kaheze uzokomeza ubeho. Jewe nanjye nzokomeza kukuba hafi nk'uko nahora ndabikora. Rero wumve kuri amahoro, ntucuhangayika ngo ubuzima buraheze, ibintu byose biramereye ko igihe cyose nzoba ndahari ku bwawe, ndibaza narabikubwiye kenshi. Rero uhumure kumbure abantu turapanga Imana igapanga ivyabo. Usanga haje n'ibiruti byo urimo, ugasanga biguhinduriye ubuzima kurusha nuko wari umeze. Sheri, urakoze kumpumuriza. Nyene nambwiye ko atakibera ubusa. Nyene kandi burya ntakibera ubusa. Siko. Ariko nka jewe ndumva atakubigiye kugenda. Ndiyumvira kubura akazi, nkiyumvira imigambi je nayo twari tumaze gupanga. Mbirizeshi, ntusukumvira ivyo bintu. Numva ntivyoroshe. Ubuzima buzobandanya kuko ari busanzwe bumeze utarari mu kazi. Kandi sinshaka kumuvyiyumvira twenga rero. Sheri, sinabwo twenga ndakubona mu maso yanje. Ndabizi. Ndagiye kumva ko nahuye. Hama reka tubandanye ubuzima. Tubihe Imana, tubisengere. Kumbure wasanga Imana yari ifite indi migambi kuko hagiye ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ifite inzira zirenga ibihumbi zo gutabara umuntu. Nuko rero umva amahoro, turi kumwe, igihe cyose uzo nkeneye inzu ndahari, twenga rero, twenga uvyibagiwe. Ikinezereza nuko ndagufise, ibindi byose bizoraza. Siko kandi shirasa neza. Cyane. Kandi nakaga gift ni keza, karakubereye. Nandi siniganda gukora amahoro. Sheri nzokundira kandi. Nzokundira kandi ko mwizosi kuboko. Kuzobona kose kazokunezeza nandi kuzonezeza. Kandi je kazokunezereza. Jambo numengo wicariye ntacyo uri kurabibonamwo, nta nakimwe uri kurakora, umengo nta ngorane ni muri kurabibonamwo. None muncamake ushaka nkuriki kandi kuva tubuze gumunira urwamo. Uri kurabona yuko ni wamuvuza gakira bizabiheze, nta kindi kizokurikira inyuma. Okay, ari mu bitaro ndabizi, sindiko ndamuvuza. None nk'umuvyeyi ntangure kuja mu nduru kwiyanduza n'abantu ibintu ntazi canke ikintu gikerewe cambere no kuvuza umwana gakira. Ndiko ndumva yuko twabikorera rimwe. Akanya Kercy ari mu bitaro ukagenda ukarondera uyo muntu yamuteye inda nawe nyine agafatwa agahanwa. Uwo si uwo mwanya wabyo muri aka kanya. Reka umwana abanza kire. Nitwoca tujya mu bintu nk'ibyo by'induru muri aka kanya. Umwana aragwaye. Dushobora no kumusema gusanga umwana aramiriwe nabi kubera tugiye mu bintu by'induru ngo turondera ngo amuteye inda ibiki. Reka abanza kire. Umwana nakira tuzobikurikirana ariko umwana ari muzima. Uko ndabibona cyangwa uri kurakurikiza rya jambo bavuga ko atari umwana.
ari nayo mpamvu wanka kuja guhohotera abo bantu baba baramugiriye nabi. Ngo? Venda kubwira. Ico nico kiriko kirabinyereka. Ntukamenyere. Wavuze kuva kira ndakwihorera. Ariko jewe ndanka gasuzuguro. None ndiko ndamuvuze atari uwanje. Ni wawe wenyene. Umbwiye nzokora icyo nshaka. Sivyo? Nakubwirika kundi nzu gwamo gende giragera. Tubanze tuvuze umwana akire ibindi bizoza mu. Igihe ni kinyene. Kikumvuruga gutyo. Igihe ni kinyene. Nta kintu mfise nsubira kukwisha kuko ndabona ndiko turatahurana. Urumva? Blawe. Presa no kuvyabaye. Bijye bihe biragoye pe. Biragoye kubamwo. Ubuzima nyine usanga bugoye kwakira. Nga ni sawa ko vyarangiye. Ahubwo abakuru ka Steve. Steve. Kubera ko mumbagije. Ya numva nkumbuye kumenya amakuru ya Steve. Ndamuheruka kera cyane. Ndanamukumbuye da. Urashoba. Hey. Sheri, ndibaza twatembereye ntaho tutashitse. Nizere ko tuvuye ngaha anyica dutaha. Yeah. Ariko mukundwa wanje. Nubwo biruko. Ndifuza cyane kumenya wagukoreye nabi. None mama umushakira iki n'ivyahetse? Ego me byaraheze kandi ndashima Imana kuba ndakubona uri muzima. Ariko muri jewe umenye ko bitaramvamo. Kercy, niwishire mu kibanza cy'wanje. Iyo yaba uri umuvyeyi, umwana wawe hakaza umuntu akamutera inda, akamwosha bayikureyo, bikarangira umwana wanje avuye imbere y'ikinogo ugomba upfe. Imana yonyene akaba ari ija hagati muri wewe wari kumva gute? Steve yarapfuye. Wow. Reka kunkenesha. Ndi serious. Ngira Steve ari hehe? Kuva ryari nje nawe dufite. Please. Roneka gukinisha urupfu. Nakubwiye Steve yarapfuye kandi biri serious sawa. Ahubwo hari ikintu nkeneye kumenya kubijyanye n'icyo kintu sawa. Ndashaka kumenya ati Steve yapfuye gute? Kuva tuvana mu gasho. Kandi ndisiri kugira aje mu gasho yazize wewe. No. Kandi muri jewe simba shaka ko tubigaruka ko kuko nanje ufise intimba ku mutima. Ndakumva kandi agutahura. Ariko keke niwumve ko ndagufise urumwe. Niwumve wowe ndakubuze ko noba mbuze kira kintu cyose mfise muri jewe. Kandi ikindi naco urabona imyaka ufise. Iyo abandi ubyaro yundi mba mfise benshi nyuma yawe. Ariko kugeza isa urabona ko atamwana n'umwe mfise. Azaruta wewe. Niyo mpamvu mfise impamvu ituma nipfuza kumenya uwo muntu yabikukoreye. Erega keke niwumve iyo hakagera igihe ugapfa ujya muhungu yari gusigara arondera abandi. Ariko jewe
nta wundi mwana noronse nkawe, nta n'ubundi nopfuye ndanaronse. Ndagusabe mwananje, sindiko ndabivuga kugira ndagutoneke ikigumu ufise, ariko nshaka ujya yabikoze amenye ko yakoze nabi, amenye ko yakoze ikibi, nshaka kumumenya. Nuyo Yitwa gute? Yitwa Ivu. Aba Mukamenge. Hama mama, sa nanje sinanifuza kubatera intuntu n'agahinda, ariko ibyabaye byarabaye. Ndagusaba bigarukire ngaho. ndakumva mwananje, kandi nabyumvise kandi nagutahura cyane. Ntugire ikibazo, byaraheze, ntabizosubira kandi kugaruka. Sawa, hadutahe tuce kuruhuka, numva ntameze neza. ahubwo mubwire yuko ata kintu bizi ko kubijanye n'urupfu rwiwe. Mbona kubwire ntunyereke ibintu by'umubabaro, ibintu byo gushaka kurira imbere y'amaso y'uwanje, ibintu byo gushaka kunyereka yuko umenga biraguhangayikishije cyane. Shaka ubwire yuko ataruhara ufise mu rupfu rwa Steve. Hari impamvu ndabikubajije kandi nayo mpamvu gishuha. Okay. Urakoze kutanyishura. Urakoze kutanyishura. Icyo nari nkeneye nakibonye. Ibishyira birahagije.